Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Muraho murakomeye? Jewe meze neza kandi nizera yuko n'uwo turi kumwe nawe ameze neza. Umeze neza? Yego nanje meze neza. Ndaguhaye ikaze kuri shene yacu ya Ntengimwe wisange. Jewe abo baba baravye iyi shene ubwa mbere nitwa Hicintuka Sylvane. Reka duhe akanya uno mushitsi wacu nubwo nawe natari ubwa mbere aza abidondore kuko jewe ndamuzi. Woshobora kwidondora abadukurikirana? Yego ndashobora kubidondora, je nitwa Mabuye Pascal kandi ngira ubwa mbere na jewe babonye. Turaduza akajwi. Hari ikiganiro twari duherutse kugira nawe. Ego. Si kera cane twarakoranye ikiganiro dukora agakwizi kuri Bibiliya. Uwu munsi rero nongeye kwakira kandi ndanezerewe cane kubana nawe. N'uyu munsi tugiye kuganiriza abakunzi bo kuri Ntengimwe. Abantu benshi barakunda kuja i Buraya canke abatarajayo nabo ugasanga baravyifuza. Uyu munsi rero tugomba tubabwire twebwe tuba i Buraya, tubabwire ivyiza twahabonye n'ibibi donko twokwita bibi ivyo tutahashimye. Hanyuma wewe utarahashika ufate ingingo nimba wari wifuza kuhaza, uvuga uti ivyiza bihari ndavyumvise n'ibitari vyiza ndavyumvise, hanyuma uzoze uzi ivyo ujemwo. Abahari namwe mukumva ivyo tuvuze sivyo mwebwe mubona, muremerewe kwandika muri commentaire mutubwira muti ico onye mwavuze siko kiri canke mutwunganire. Rero turavuga ubwa mbere ku bintu twakunze hano i Buraya. Wavuze ko witwa Pascal. Wewe ikintu washimye canke n'ubu ugishima ngaha i Buraya coba ari giki? Jewe hano ni vyinshi novuga ko nahashimye. Si vyose ariko hariho vyinshi noba narahakunze. Banza utubwire nka bitatu. Yego. Ndabahaye nk'akarorero dufate nk'amazi. Amazi dukoresha mu nzu twoga, amazi nyene dukoresha. Amazi araboneka cane ku buryo umuntu adashobora no kwibuka ko ari ingorane. Iyo twavuye mu bihugu iwacu urabizi ko hari igihe amazi yakama ugasanga ubuzima busa n'ubuhagaze. Ico rero kuva iminsi mike ndahamaze sindabona abantu bidoga ko babuze amazi canke natwe nyene ngo tubone ko twabuze amazi. Ikindi n'amatara. Bazi ko amatara iwacu akunze gucikagurika, yakunda gucikagurika ngira ngo n'uno munsi niko bimeze. Delestage nibaza yuko n'ubu ngira ngo ikibaho. Nibaza ko yoba ikibaho Kandi si iwacu gusa, si Burundi gusa, mu bihugu vya Afrika hariho aho amazi akunda gucika, aho amazi akunda kubura n'amatara. Aho nari maze kugenda nari maze gushika i Kigali, naho nyene n'ivyaba bitahindutse amazi n'amatara vyarakunda kubura. Cane cane amazi niyo nzi cane ko yabura, amatara sinogishingira intahe rwose. Yego, ikindi naco ni gaze. Gaze niyo dukoresha mu Gaze ikora iki? tuyikoresha mu guteka cane cane. Sinzi ko abo bayikoresha mu kubaboneshereza mu nzu, ariko
gaze ahanini tuyikoresha mu guteka, hanyuma tukayikoresha no gushusha inzu. Ivyo gushusha inzu ngira ngo hariya mu bihugu vy'iwacu ngira ngo nta bikunze kubaho ntavyo kuko baba dusanzwe bakeneye, harasusurutse. yego mu gushusha inzu na ntuzeye. Donc rero nahereye ku bintu mbona ko mu buzima bw'umuntu biba ari ibintu vya ngombwa umuntu ategerezwa kuba afise. Vyankenerwa Nivyo rero cane. nivyo vyankenerwa kugira ngo umuntu ashobore kubaho. Rero nico gituma arivyo nahereyeko nkabona yuko arico kintu ca mbere natanguye kubona ko kiboneka bitagoranye. Muri make navuze amazi, mvuga Amatara na gaze. electricité, Nari murabizi ico ikora, nagusavye ngo gusharija amatelefone, kuraba za televiziyo, kuza akaradiyo, kubonesha mu nzu, hariho n'abatekesha amatara donc electricité badakoresha gaze. Yego. Urumva ko mu buzima amatara aba akenewe cane. Yego. Hanyuma ikindi naco ngira ngo internet nayo nyene ni ikintu nabonye ino kiboneka cane kidakunze kugorana, bitandukanye n'uko iwacu wasanga connection itameze neza, rezo ugasanga rezo ntimeze neza, ugasanga umuntu mushobora kuvugana canke n'utwo uriko urarondera kuri internet ugasanga turakugoye kugira kubera internet itameze neza. Ubu sindabizi uko bimeze mugabo nk'abo tuba tuvugana bari bamwe mu bihugu twavuyemwo, kenshi hari igihe ubona yuko kuvugana nabo bigoranye kubera internet ari nkeya. Ico kibazo rero ca internet hano si kanini cane kigoranye nk'iwacu. None nka internet nayo uyishira mu bintu vya ngombwa cane kuri wewe? Je nibaza ko kera ntiyari ngombwa cane, ariko uno munsi internet ni ngombwa cane kubera idufasha kuronka amakuru, idufasha kuvugana n'abari kure vyoroshe. Siko vyahoze, ngira ngo abatanguye kuza ino ata internet bafise, ngira ngo amafaranga bariha mu gutelefona badakoresheje internet ngira ngo yari menshi cane. Ariko uno munsi ndabona ko bizimvye, amakuru nayo nyene umuntu arashobora kuyaronka vyoroshe. Ngira ngo n'iyi video turiko turakora iza kuja kuri YouTube bitewe na internet dufise. Abafise internet nyene nibo bishobora. Yego. Hanyuma gushima. internet nibaza ko mu buzima bwa misi yose ubu imaze gufata ikibanza nibaza ko coba kija kungana n'icamazi n'amatara na gazi. Niko ndavyibaza. Ni Burundi hariho abamenyeshamakuru bakorera nko kuri za YouTube canke za Facebook, za Twitter, abo bose bakenera internet kandi ugasanga nivyo bibabeshejeho. Rero umugani wawe nivyo ni ikintu gikenewe. Reka ndakunganire nanje nongereko bindi bitatu mu bintu vyankenerwa umuntu akenera cane, hanyuma ngaha i Buraya bikaba bihari atari ikibazo kinini. Novuga ica mbere yuko ari kwivuza. Kwivuza ngaha anye ni ibintu vyoroshe. Umuntu aba afise umuganga amukurikirana, aribo twita aba médecin traitant mu rurimi rw'ikinyamazuru. Médecin traitant aribo usanga bakurikirana umuryango canke naho uburi umuntu umwe uba ufise uwo muganga. Uwo muganga rero kugira uje kumwivuzako urasaba rendez-vous, ntupfa kugenda. Kandi baguha rendez-vous ya hafi, hari aho uyisaba ugaca uyironka uwo munsi nyene canke ukaronka iyabukeye. Vyatevye ni nko mu minsi ibiri. Uwo rero niwe wivuza ko mu bihe
mu gihe utari kurondera umusupesiyalisite. Hanyuma iyo ugwaye ari ibintu urgent, donc ugwaye cane wumva uremvye utorindira ivyo vyo gusaba rendez-vous canke uyisavye ukumva baguhaye bukeye ntushobora kwihangana ngo urindire, uca ugenda aho twita muri urgence, aho bakira indembe mu bitaro. Aho naho urumva bivanye n'abantu uhasanze, ushobora gutonda canke ntutonde bivanye n'abo uhasanze nk'uko nari ndabivuze. Ikindi novuga ku vyerekeye kwivuza, mituwere irafasha cane, nta muntu aba i Buraya adafise mituwere. Iwacu mu gihugu c'Uburundi kwivuza ntibiba vyoroshe. Ama mituwere akenshi usanga afise nk'abakozi ba leta canke abandi bafise ubuzi bwo mu mabiro, canke ngira ngo nk'abadandaza nabo bashobora kuba bafise ama mituwere prive. Kera hari mituwere de la fonction publique gusa, ubu unye hariho izindi z'amaprive zaje, izo navyo turabishimira Imana yuko zihari, ariko si bose baba bashoboye kuziriha. Nk'umuntu w'umwirimizi, barya abantu bafise uburyo bubayabaye usanga bibagora kwivuza, ariko i Buraya umuntu uko ari kose aba afise mituwere. Iyo mituwere rero irafasha mu kugira ngo umuntu yivuze, ugasanga imurihira igice kinini c'amafaranga umuntu yari kuriha. Murazi, dufate nk'akarorero nko kwivuza ku musupesiyalisite, yaba uw'amenyo, yaba uwo ku ruhu, canke uwujejwe amatwi canke ibindi, consultation usanga ari nko ku buntu canke urishe amahera make cane ugereranije nayo mituwere ikurihira. Ica kabiri ni uko abana biga muri primaire gushika muri secondaire ata minervare bariha. Ico kintu ni ikintu ciza cane nahakundiye jewe. Umuvyeyi ntarara adasinziriye yibaza ati mbega ndakura hehe minervare. Ego biga ku buntu, mugabo ayo mafaranga mwovuga muti ava mu maempo abakozi batanga. Urumva wararishe empo, ntaja mu kigega ca leta gusa ngo akore ibindi bikorwa vya leta gusa, ariko natwe abanyagihugu atugarukako mu kudufasha kugira ngo abana bacu bige tutibaza ku kwezi canke ku mwaka ngo umwana nzomurihira iki kugira ngo ashobore kuja kw'ishuri. Ico ni ikintu naco campimbaye. Ikindi nkundira hano i Buraya, kwiyunguruza navyo ni ikintu kiri bien organisé, gitunganije neza. Uwufise imodoka yiwe mu kugura agatoro ntibimugora, ugenda kuri station aho badandaza igitoro, ukagenda ukishiriramwo bivanye n'umufuko w'iwawe. Nta nuba hari ngo uvuge uti umuntu ahava anyiba igitoro ampe ica makeyi hama ndihishe menshi. Ni wewe nyene wishiriramwo, hanyuma ugaca uriha. Udafise imodoka yawe naho haba hariho amabisi aguma agenda ku mwanya. Iki kintu c'amabisi rero coco caranezereye cane, kubera ko uva muhira uzi uti ibisi nja kugendamwo nimba ari igenda 6:00, ukaba uzi ko
urugendo rwawe uva muhira uje kuri bisi ukagenda nk'iminota 10 ubuze uti ninashika saa sita shikiraho rimwe na bisi shika ndayurira, nta vyo kuva muhira uvuga uti ngiye gutegera bisi utazi ryari izoza ngo hamare iminota 30 canke isaha urindiriye bisi, uba uzi umwanya bisi uja kuyironkerako. Ivyo ni ibintu bifasha cane, kandi urumva niyo ufata urugendo rurerure kiretse ayo mabisi hariho amatrain, hariho ivyo bita amatrame n'amataxi arahari bivanye n'umufuko w'umuntu niyo uba ushaka kuja n'umwanya uba ushaka gukoresha, vyose bitunganije neza. Nari navuze ko mbanza kuvuga bitatu kugira ngo nawe ndaguhe akanya wongereko ibindi. Ego ikindi kintu nokongerako yuko hano umutekano hari umutekano ngira ngo urenze uwo mu bihugu tuba twaravuyemo, ngira ngo murabona ko n'amazu tuba tubamwo nta ma protection nta bwirinzi buri special canke usange warayubatse ukuntu, usange waragize amakorotire warashizeko antivore waragize ntibakunze kwiba. Ego ntawe wovuga ko ino batiba, bariba, hariho abo bahora biba ariko ntibikunze kuhaba, ntibabomora amazu. N'amamodoka ngira ngo murabona ko bayasiga hanze, urashobora kuyisiga hanze ugasanga nta kiyo bakuyeko, nta pine bakuyeko, nta piyese bagutwaye y'imodoka bitandukanye ntari iwacu, ntiwopfa kuyisiga aho ubonye ata muntu ayicunze ngo usange vyoroshe. Ngira ngo abarungika abana ku mashuri ngira murabizi ko n'amashuri ntagira abazamu, amashuri ntagira abaguma bayacunze, kandi basanga ibintu bimeze neza. Yego, hanyuma ikindi nokongerako nabonye campimbaye mw'ibarabara abantu baragerageza kubahiriza amategeko y'ibarabara, abatwara amamodoka baragerageza, urabona yuko batwara bitandukanye n'iwacu. Yego nyene hariho abatagenda neza, hariho abatayubahiriza neza, biri hose mugabo ngira ngo ubishize muri rusangi usanga ino hariho ukuntu bagerageza kuvyubahiriza gusumba ngira ngo iwacu. Barubahiriza abantu bagenda n'amaguru, abatwara amamodoka barubahiriza abantu bagenda n'amaguru, ariko ntitwovuga ko ari bose, ntibabuze abatavyubahiriza. Twese twama twababonye, ariko sico kimwe, ntitwobigereranya na hariya iwacu. Ntitwobigereranya, sico kimwe, mugabo barahari, ntawo kwijajara ariko agenda n'amaguru. Agenda n'amaguru ntiwokwijajara, ariko usanga umuntu agenda yasamaye ari mu mutwe hariyo vyinshi ugasanga arakugonza. Ariko nibaza yuko barabigerageza kuvyubahiriza gusumba, nkuko n'amategeko ino bagerageza kuyubahiriza gusumba hariya iwacu. Bitavuze ko barenga ku mategeko, bitavuze ko atabakora amakosa, barahari, ariko dushize muri rusange ushobora gusanga hariho ukuntu bagerageza. Hanyuma ikindi kintu ngira ngo noherezako, ibintu nabonye nashimye cane, ino nta biturire biribwa vyinshi. Yego, ntawe urakinsaba, ntawe ndumva ngo bagisavye, ariko hariho umugani w'ikirundi uvuga ngo nta mwongo ubura isato ibidahizwe. Mugabo jewe sinshinzwe guhiga amasato, jewe izo mbonye zigenza nizo novuga ko nabonye, sinshinzwe kuzihiga iyo ziri. Ariko nta bantu ndumva bariko baridoga ngo baratswe igiturire, ntawe ndabona yanyatse igiturire, umva ca nibaza ko ari bikeyi, kuko iwacu ngira ngo vyari bigoye kuba utarakwa igiturire. Ngira ngo umaze ukuze canke ufise akantu ngira ngo ubu ukeneye ahantu mu butegetsi canke
ari akantu nyene murabizi mwese yuko igiturire kirahari. Yego rero simvuze ngo hano nta kihari, birashoboka ko coba kihari, mugabo jewe hamaze kugeza amaso ntavyo ndabona. Uburundi wamaze kuvyibonera amaso meza, kuvyibonera aho ugenda no gusaba ikaranga muntu bakakwaka igiturire ku mugaragaro. Hano rero ntavyo ndabona. Ntavyo ndabona, urumva no kuvuga ko nubwo vyoba bihari, kuba hari inzinanye n'abantu benshi akaba atabambwira ko bamwatse igiturire kandi nanje akaba atawurakinyaka, jewe nca nibaza yuko atari vyinshi. Okay, urakoze cane. Reka nanje nongere ko akandi kantu kamwe nkunda, nk'uko uvuze ko atawura kwaka igiturire hano, kitabujije nk'uko bivuze ko hoba hariho ababisaba. Nanje ikindi kintu nakunze hano nuko iyo ugiye kurondera ikintu muri administration yaho, ari ikintu ufitiye uburenganzira, nk'uko uvuze uti karangamuntu canke composition familiale canke urundi rupapuro ushobora kurondera haba muri commune canke muri police canke muri banke, eka nyene ahantu muzi umuntu ashobora kuja kurondera document iyo ariyo yose, barakorohereza kandi bakakwakira n'urupfasoni, atakugushinyaguriza, atakukubwira ngo zana igiturire, atakukubwira ngo genda uzogaruka kuwa kangahe. Ico kintu ni ikintu ciza cane jewe canezereje. Nogaruka ku kintu ca déplacement. Nari nibagiye akantu vraiment kanezereje ino, iyo ugiye muri bisi nta convoyeur aba ahari ngo aje kugusuzugura. Winjiye muri bisi wicara aho ubonye hari ikibanza, haba imbere haba inyuma, nta musunikano. Ikindi urashobora kuriha amafaranga iyo udafise ikarata ya abonema. Iyo udafise abonema yo ku kwezi canke yo ku mwaka, urashobora kuriha ku mushoferi atwaye iyo bisi kandi akakurihisha mu bugwaneza atagusuzuguye. Abakonvoyeri bahari iwacu hari igihe bafata nabi umuntu, ugasanga ariko akubwira, uriko uramusaba uti nsubiza, ntiwashubije, agaca akubwira ngo ahubwo ntiwarishe ngo ndiha. Ndibuka aho mperukayo nari nicaye muri bisi, hanyuma umuntu twicaranye arariha, hanyuma yarishe 1,000. Bisi ico gihe umenga yari 500. Hanyuma arasaba konvoyeri ngo amusubize, konvoyeri arayamwima pe, aramubwira ngo no, ngo ahubwo ngo amahera yawe ngo nayo nabonye ngo kandi yamuhaye. Twese twicaranye tubona abantu bose baravuga bati none wewe ureka kumusubiza kubera iki? Yego hariho abatinye barasohoka baragenda ataco babivuze ko, abandi baravuga bati amafaranga yaguhaye tubona n'umusubize. Nukuri ico kintu kubona ata muntu aza kugusuzugura muri bisi wiyicariye, ukaba ufise ako kabonema kawe, ugashikaho ururukira bakakururutsa mu mutekano. Kandi ikindi novuga c'amabisi nuko batagusiga hariho hose, nk'uko uturirira hariho hose haba hariho ibituro vy'amabisi bizwi. Bisi ntigenda iminota 2 ngo sigaha, hanyuma ngo yongere igende 5, ayongere ahagarare yurize uwundi muntu. Oya, hari ibituro bizwi. Ico naco ni ico jewe shima cane.
ikindi novuga twavuze ivyiza, navuze nti turavuga ku vyiza tuvuge no ku bibi. Jewe ibibi ngira ngo sinzi we ko ari kibi donc ikintu udashima kitakunezereye ngaha wumva woronka. jewe ntavyo nza kuvuga, ariko nagira ndababwire yuko twavuze, sinovuga ngo iwacu ngo niho ngo bakora ibibi vyinshi ngo gusumba hano, ngo niho ngo hano ngo niho ngo tuhatera amashurwe. hano jewe navuze ivyo mbona badusumvya. navuze ko ngo n'uwanka urukwavu aremera ko ruzi kwiruka. sinashatse kuvuga ko iwacu naho ata vyiza bihari, hariho ivyo badusumvya, ariko nagira ndababwire yuko natwe iwacu natwe dufise ibindi vyinshi vyiza abari iyo mudusumvya, canke reka tuvuge tubasumvye. Yego, hariho ekilibre, hariho ivyo badusumvya n'ivyo, hariho natwe n'ivyo badusumvya. Twovuga yuko bafise vyiza vyose. Oya urumva tukiriko turavuga ivyiza vyo ngaha ntituriko tunegura ivy'iwacu, ntitubinegura na gatoyi, kuko ni iwacu turahakunda, kandi turajayo, tuhafise abacu dukunda, tuhafise inshuti n'abagenzi, ni ukuri turahakunda cane. Ngitangura iki kiganiro navuze nti ndiko ndabibwira abantu bifuza kuja i Buraya kugira ngo bazohaze bahazi, si ukuvuga yuko bazoba baje mw'ijuru. Ntituriko turanegura ivy'iwacu na gato, oya turahakunda, kandi ivyiza iwacu birahari kandi vyinshi cane. Reka rero jewe mvuge ivyo ntahakundira ngaha, kandi ntaco nshobora kubihindurako. Ni nk'uko nyene navuze nti c'est pas un paradis, si mw'ijuru, ni kw'isi. Nk'uko n'ahandi hose hari ibibi n'ivyiza, niko naho nyene hameze nk'abantu dufise amakarite et des défauts. Nta muntu aba mwiza 100%, kandi nta muntu aba mubi 100%. Reka rero mvuge bikeyi kuri bibi maze kuhabona, bitampimbara nubwo ataco ndi buhahindure. Umuntu yifuza kuza ino ico yomenya nuko diplome twaronkeye hari iwacu, iyo ushitse hano nyinshi ntibazemera. Nimba wavuye i Burundi uri docteur canke ufise niveau licence, ntibisigura yuko no ngaha uca ushika uba docteur canke ngo ube umurisansi. Hariho iyindi niveau baca baguha, akenshi usanga baguhaye niveau iri hasi, kandi biba bigoye kuyironkesha diplome. Ico rero nuko bica bigusaba gusubira mw'ishure ukaja kwiga. Aho rero iyo waje ukuze nka jewe n'uyu turi kumwe, ntibiba vyoroshe na gatoya. Rero niba ushaka kuza ukaba ubishaka ufise imyaka nk'iyo dufise, umenye ko ari igikorwa kitoroshe, uzoze wavyiteguriye. Hanyuma ikindi ataco turi bugihindureko, kandi nabo twahasanze ngira ngo ntaco bazogihindurako atari Imana yonyene, ni ukuntu hakanya. Iyo hakanye harakanya birenze. Iyo hashushe naho mu gihe ca ete harashuha birenze. Urumva ni deux extrêmes, ni ibintu birenze vyose, donc tout excès est mauvais. Ico nkaba ndakigejeje aho. Hanyuma ikindi kigoye jewe cangoye ni kumenyera imico y'abera n'abazungu,
kuyishira hamwe n'iyiwanje kugira ngo mbe hagati na hagati, ni ukuri ntivyanyoroheye. Ico rero naco nyene uzoza umenye yuko kitoroshe. Nabwiye kuri iyo mbeho n'ubwo bushuhe, utegerezwa kumenyera kuvyambarira, nimba hakanye ukama mu masuprese canke mu mabote. Ushobora kwibaza ngo n'akantu koroshe, ariko ntivyoroshe na gatoyi. Wimenyerereye i Bujumbura wiyambarira agasandare, ibirenge vyawe bigahema neza, kwama muri suprese canke mu mabasikete ntivyoroshe. Hanyuma iyo ete ije, izi mvukira zo ngaha bariha akayaga pe, bariha akayaga, ugasanga baciye biyambarira impuzu nyene zitari zinini, zitaremereye, zibatuma bumva akayaga. Rero aho utahamenyere, ubaye nkanje utarabimenyera, ntibiba vyoroshe. Hanyuma ikindi noherezako ni ubuzi. Akazi ntikaba koroshe nako nyene kuronka. Ico rero coco novuga nti ni muri rusangi, ni isi yose, kurya i Burundi canke ahandi biba bigoye kuronka akazi, n'ahandi nuko. Niwaza ntuze wibaze ngo uje mw'ijuru. Nuko rero ikiganiro cacu tukigarukirije ngaha. Niwaba ufise ikibazo co kumenya ubuzima bwa hano i Buraya, urahawe ikaze, canke ufise ico utwunganira, utwunganire. Nkabashimiye Pascal, wakoze cane kumfasha kino kiganiro. Murakoze cane, murakoze namwe mwadukurikiranye. Yego. Hanyuma ikindi novuga nuko umuntu yoba atarakora sabone ayikore. Ikindi muduhe amakomantere yanyu, araduha inkomezi zo kubandanya dukora ibiganiro. Murakoze cane, tuzosubira.